Amahoro cyane abanyumviriza bose abanyumva ndabaramukije kandi umwaka mushasha. Amazina yanje ni Apotre Gordien Horugavye, ndi umuconsultant immigration Canada, mfasha abantu bafite umugambi wo kuja muri Canada. Hanyuma gituma mfashe kano kanya nuko nabonye ibintu biriko birakwiragizwa ku mbuga hwaniro bivuga yuko hariho hôpital yobirikira recruter aba infirmier n'aba infirmiere bo mu Burundi, kandi nkaba numva yuko ari abantu benshi bavyitavye. Nagomba rero kubaha umuco ukuntu bigenda. Abatoba babiravye ni naganje ndabereka aho byanditse, ni cyo nabonye murabe neza, ni bavuga ngo ni cesse de la Montérégie. Nagira babirabe neza yuko hariho recrutement Amerique Latine, hariho candidat Afrique, hariho candidat du Liban, hariho candidat du Togo, la France, la Suisse, la Côte d'Ivoire, hanyuma infirmier du Burundi, hanyuma Maghreb, hanyuma Quebec France, hanyuma Belgique. Nimbira yuko muriko murabibona, c'est ça. Ibyo rero si icyambere, si hôpital yagize recrutement igira recrutement mu isi yose. Cya kabiri si Canada, icyo ni ishirahamwe ryitwa Indeed. Abantu bashobora kubyumva ni maison de placement ihuza abakozi n'abakoresha. Ishobora kubikeneye amaseve menshi, sindi gituma yabigize gutyo cyangwa bimeze gutyo, mugabo nanka yuko abantu ejo bazokuvuga bati turi déçu, twari tuzi ko ari ibintu birimo ikintu, ni ibintu birimo amahigwe makeyi cyane. Simvuze ngo amahigwe ntayahari ditu, nubwo nari kubivuga gutyo sinaba nihenze cyane, ariko mu bisanzwe recrutement ntigenda gutyo na gatoyi. Muri Canada nta structure nimwe je ubwanje comme conseiller sinovuga ngo ngira nangaje umuntu. Hariho ama parametre menshi yo muri immigration atahahuriye n'ibyo atuma umuntu ashobora kuza gukora muri Canada, kubayo gukora no kwiga byose. Ibyo rero ntibyahindutse. Niba hari abantu bari bamaze nanka ko abantu benshi babishira ku mutima cyane, ariko bifise amahirwe make. Icyo nico nagomba kubabwira. Ntimuhatanga amafaranga yanyu ngo hari umuntu agira baronkera akazi, agira bafasha ibintu, ntihagira amahera mutanga. Ariko ikihari coco nuko mwomenye yuko muri Canada hari akazi, hari abaza kwiga. Hanyuma ibyo rero mwoca mu ronda abafasha bashaka kubafasha kuvyerekeye immigration Canada ni correct, mugabo muhagaze kuri ico conyene nta mahirwe menshi arimo. Nuko nicyo nagomba kubabwira, mugira ibihe byiza.